akaruru k'intambara. Sangwe ikaze inshuti nemwe bakunzi bakurikirana ibigaruca kuri Trace Super Ministry TV. Tubaramutsa amaro y'Imana kandi tubashimire kuba mudahengeshanya kudukurikirana. Tuje mu kiganiro c'ijambo ry'Imana. Kiganiro muzuko twakira abakozi b'Imana bagiye batandukanye. Bakatwigisha, bakaduhanura kandi bakanatubwira n'ibindi bikorwa bariko barategura gukora. Kuri mikoro ni Prote turakingiwe ngarutse muri kino kiganiro. Ariko nkuko mwabibonye sinza akuba ndi jenyene muri kino kiganiro nagira ubuntu n'Imana kwakira umukozi w'Imana. Ushobora kwibaza ngo ninde, aje avahe, aje mu biki, ivyo ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye nivyo tuza guca hirya no hino ndetse tunagende tumenya ibitari bike muri kino kiganiro. Inyuma ya kamera turacari kumwe na Emmanuel Graphic. Mbona abatuzi ibiganza baramutsaho muri. Nuko reka twakira umukozi w'Imana yaduteye iteka uno munsi. Umukozi w'Imana turabara mu kice. Ya murakoze cyane. Yego. Egome. Ninde ko ariko aradukurikirana rijya mbere bakubonye? Kuba ariko baradukurikirana kuri uyu mwanya. Ku mazina nitwagira gushaka Steve. Nkaba ndi umukozi w'Imana. Ndumuvuga ubutumwa bwiza bwa Kristo. Asante sana. Turagwaye kaza muri kino kiganiro. Murakoze cyane. Hari abatari bake bavuga ubutumwa biciye mu ndirimbo, abandi babicishije mu mareresi, ivyese ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Nawe ubucisha he? Twebwe ubutumwa tuvuga buca mu majambo, tukabigaragariza no mu bikorwa. Asante sana. Umukozi w'Imana Steve musanzwe ariko ni Steve ni Steve. Steve. Tuchatumara mutsa Prophet Steve. Arumba ko ari mazina yawe hatandukanye. Yonyene. Wewe ni I nawe ni E. Wewe ni Steve nawe ni Steve. Mukozi w'Imana asanzwe akorera hariya Mucarama. Hamande ya mashure ya Sembazire ni Prophet Steve. Tumuramutsa cyane. Ariko siwe turi kuba muri kino kiganiro twakiriye Steve. Nuko rero Steve musanzwe mukorera he ibikorwa vy'Imana? Ibikorwa vy'Imana tubikorera mu gisagara cya Bujumbura. Aho bita muri quartier ya Mutakura. Niho tuko turakorera mu Kinyankonge. Yego. Akaba ari hagati y'ikiraro cinjira muri DC. Yego. Na nicinjira ku Buterere. Asanzwe batahazi ugeze ku kiraro kucinjira mpande ku kibuga cyo ku Buterere, kujinjira na kujya mu Stanteri, nukarizana na nirimanukana nga kujya komine, ukamanuka ukagera epfo gatoya, winjira uje mu Buterere ucuhashika. Okay. Menga ndahazi kabisa. Narigeze kuhaca. Ariko ndarengana ndipfuza ko mu minsi nanje nzohashika nkahinjira. Na cyane turabiteze kandi tuzobakira. Asante sana. Reka tugira ko muri kino kiganiro je nabonye afishe maze imisi ndiko ndabona afishe itembera ku mbuga zige zitandukanye igaragaza ko hari ibikorwa muri ko murategura mugiye gukora. Ivyo bikorwa nibihe muzobikora ryari hatumiwe bandi? Nkuko mubivuze tuko turategura igikorane. Cyo gikorane ni cy'ubutumwa bwiza bwa Kristo. Ndicho rero gikorane tuko turategura tukaba tuzogikora itariki 24 n'itariki 25 kikaba kizobera ahanyene Bujumbura aho bita mu Kinyankonge. Hampande yakabari bita kwa Buhire. Kikazobera mu ishengero ryitwa Voice of Grace. Ijwi ry'ubuntu na cyane. Gifaransa nanje nsigaye nkatse. Uratubwiye amatariki n'ukwezi umwaka n'uwajyari ariko mwe mwatubwiye amatariki ukwezi ntimwamutubwiye. Ukwezi nuko nyene turimwo uko kwezi k'umunani umwaka ni 2024. Asante sana. Kuviza hazinga. Ico gikorana kizotangura isaha
umunani kikazorangira isaha 12:30. Abantu bategura ibikorane canke ibiteramo baridogerwa n'abitabira ivyo bikorane canke ivyo biteramo ngo amasaha babwiye siyo mutangurira akabijya nakaye mwebwe biteguye gute ku buryo isaha azoba ariyo nyene yo gutangurirako? Bo abarundi benshi twaramaze kumenyera yuko batubwiye saa 8 abaye saa 9 cyangwa abaye saa 11. Bo twebwe rero isaha nyezina yo gutanguriraho igikorane yego ni isaha y'umunani yuzuye. So 8 zuzuye. Ego. Ibikorwa bizoba bitanguye na cyane cyane. Okay. Ntacangira ko muri cyo gikorane hatumiwe bande kwinjira nangahe? Okay, mumbajije ikibazo cyiza cyane. Kwinjira ni ku buntu. Impamvu twasizeho kwinjira kare ku buntu na Yesu bwiwe yitanga ku musaraba ntabwo yigeze asaba ikiguzi kabisa. Nico gituma icyo gikorane kizoba ari ku buntu. Tuzoba turavuga ubutumwa bwa Kristo, twamamaza gukora kubona imirimo yiwe. Ego. Asante sana. Muri icyo gikorane rero twaratubimiyemwo abakozi b'Imana batandukanye. Ego. Harimwo umukozi w'Imana Porte nawe tuzoba turi kumwe. Yadogeje ibiganza kabisa nzoba ndahari. Tuzoba turi kumwe n'abakozi b'Imana nk'uwo bita Alexi. Tuzoba turi kumwe n'undi mukozi w'Imana yitwa kuri afishe nabonye witwa Orave Masezerano. Ego azoba arimo. Nabonye nabo bita umuriro w'Imana Fabrice hariya ko. Bose tuzoba turi kumwe. N'abandi bakozi b'Imana batandukanye, abaririmbyi dusanzwe tuzi bo mwakino gihugu cyacu cy'u Burundi. Kuri afishe nabonye umuntu nibaza ko ari umupastor Janinde. Okay, ko nabonye ariko ihanganga ivyo bitatu na cyane cyane. Kuri afishe hariko uwo bita Girikushaka Steve akaba ari yojewe. Hakazoba hariho n'uwitwa Emery. Hakazoba hariho uwo bita Revera Pasteur Musani Nyange Neri. Okay. Ego. Ariko nashobora nagomba kumenya kwinjira ni ku buntu ariko mubitegura ku mafaranga menshi. Inyungu muronka niyihe? Bo inyungu turonka iyo habonetse umuntu umwe cyangwa babiri bihana bakava mu vyaha bakakira Kristo nk'umwami n'umukiza, iyo abari inyungu y'Imana. Kenshi niturondera inyungu zacu ariko turondera inyungu ya Kristo. Wow. Murondera inyungu ya Kristo. Abantu abana bariya rimwe na rimwe twagiye tuganira nabo bakidogera abatunganya ibikorane canke ibiteramo ko bababwira ko baza ari ku buntu ariko vyaranga bahashika bikarangira bashizeho igiseke cyo kwitanga. Bakavuga bati iyo bakabitubwira ko ari igikorane cyo kwitanga tukaza natwara ko twibangikanije. Namwe se uko bimeze ntituzaba dusanga mwavuze muti tuma twitangira ibikoresho canke ikinakiriye? Oya, siko bimeze. Iki gikorane turiko turategura ni gikorane kijanye n'ikanguro, kuko teme iravuga ngo genda uko imbaraga zawe singana. Ego urumva ko tavyo gutangisha amafaranga cyangwa ibiguzi runaka bisoba birimo. Asante sana. Ego. Okay, ndabona ikiganiro cacu kuko twari dufise akanya gato kitaracerekeza ku musozo, kuko ari nabonye afishe ndavuga ntereka ndabarondere mutubwire ibijanye n'ino afishe tumenye ivyo muri ko murategura gukora, tumenye bizobera he, tumenye bizoba ryari. Ngaho rero imbere yo gutosozera ikiganiro subira utwibutse ibi bikorwa bizoba ryari, bizobera neza na neza amajaye nk'umuntu yifuza kuzohashika kugira ntazimire. Okay, murakoze cyane. Reka nongere ndabibutse iki gikorane kizoba itariki 24 z'ukwezi k'umunani, kandi kikazoba ni itariki 25 z'ukwezi nyene k'umunani mu 2024. Rero ivyo bikorwa vy'Imana bikazobera mu gisagara ca Bujumbura
muri komine Ntahangwa zone Cibitoke tukaba tuzogikorera aho biyita kumutakura mu Kinyankonge. Rero muri ico gikorane niho tuzobona gukora kw'Imana. Abenshi bazihana icyo turakizera. Hazoba harimo n'abakozi b'Imana batandukanye bazoremesha icyo gikorane. Rero tuboneyeho gutumira umuntu wariwe wese kazi. Asante sana. Maratubiye kumutakura mu Kinyankonge hajyaza hagira amabarabara kugira tumenye ni kibarabara rya kangahe nomero zingahe kuko harabaza bisunze gusoma canke bisunze ivyuma mwarababwiye. Okay, kubasanzwe bamenyereye amabarabara umanukanye ku ibarabara ryo kwa komine urashika, umanukanye ku ibarabara riva kwa mustanteri mu Buterere naryo rirashika, umanukanye ijya mbere kumutakura naryo rirashika, aho wogera hose cyangwe ku ibarabara rikuru rihuza Buterere na niyinjira muri Kotebu hose ni barabara rimwe riguma ribandanya hose ugumushika. Asante sana. Yesu yaneguriye Molanywa amazi meza. Noko mu gusozera kino kiganiro hari umuntu azoba ari karahaza ariko akavuga ati kwisunga amabarabara sivyi wanje ugasanga igisagara ntakimenyereye cane ariko akavuga ati no kwikora ku nimero ka telefone nka telefone sinobora unya adresse canke wunzimurura nta ka nimero ka telefone mwa mwaratekanije kugira ngo uzo ari kwaraza kumva zimiya zo ba telefone avuga ati burya binaniriye hana kani mumfashe. Na cyane inomero twaraziteguye ni nomero 66 ubusa 66 26 tugahereza na kabiri. Nukuri natwe turabashimiye kandi turabakengurukiye kubwo kudukubita surprise twiteguriye biboneka ko kandi mwari mudufise ko no ku mutima kandi biboneka yuko mugenda mukurikirana ibikorwa bigenda bikurikira mu gihugu cyacu cyane gose tuba turi ijisho tukaba n'ugutwi aho twumvise ivyiza turabizana kugira ngo tubishikirize abene gihugu bari mu gihugu n'abari hanze y'igihugu kuko ino mbonesha kure sanzwe kurikiranwa nabari abantu benshi baradukurikirana nuko rero tubashimire ko mwemeye mugahagarika imirimo yanyu mukatwitaba. Murakoze cyane. Murakoze namwe. Amen. Tukaba twipfurije ko bizogenda neza gusumba uko mwabiteguye. Na cyane Imana imbere. Asante sana. Nizere ko inyuma y'iki gikorane tuzokongera tukabahamagara mukatubwira ko vyabaye canke vyahomvye. Nukuri uko mwabikoze muze muduhamagare tuzoza tubabwire tubashingire intahe na cyane iyo umuntu ashinze intahe igikorwa kiba cyarabaye biba ari byiza cyane. Na cyane ariko turizeye ko bitazohomba. Nta guhomba kurimwo ahubwo tuzokunguka. Asante. Ego. Okay. Noko nshuti nimwe bakunzi b'ibiganiro bica kuri Trasisi Hope Ministry TV tubashimire ko mwabanye natwe muri kino kiganiro kuva kigitangwe kugeza ano masaha tugisozereye mwari kumwe na Joe Protector kingiwe kuri micro. Adresse mwayumvise iki gikorane kizoba kwitgenekerezo rya 24 na 25 kwezi no ku 8 umwaka 2024 ko vigeje saa 8 zuzuye ni hali ya kumutakura Kinyankonge batubwiye ko winjiranya ejyo kwa mustanteri uri mu Buterere urashika kwa komine urashika riza riva direct kuri Kotebu hose urashika utoshugenda uzimiye nimero wayumvise ucu telefona baca bakuha address bakuzimure nuko mwakoze kubana natwe tuze dusure duhure mu bindi biganiro zo kurikira naho utaha bye bye.